uno munsi iyo uguze amamega y'1500 ku munsi ushobora kugenda muri Instagram, ukagenda muri Facebook, ukagenda kuri TikTok, ukagenda kuri X, ukagenda no kuri WhatsApp. Ariko Facebook urayigendako ugasamara ukaraba vyinshi ukigendera. TikTok urwaruka rwaranayisariye rurashirako amavideo, abandi bakayaraba bagashirako amajeme, bagashirako n'amafollowers, hanyuma bikarangira uko. Tukabona yuko iyo turiko turasamara ntaco bidutwaye, ariko amahera amamega buri munsi aragenda. Instagram nayo nyene nuko nyene, uretse WhatsApp na YouTube biheza bikazoguhemba. Urwaruka rwinshi rwarasariye TikTok, ariko TikTok ubwayo ntiyadusariye natwe. Rero urwaruka rw'abarundi rukwiye kwiga kudakoresha cane TikTok, kubera ruzoba ruriko ruramara amahera yago rugenda rugura amamega hirya no hino. Ahubwo reka tubahamagare mwihute muze muri Xpaging International, iyo nayo irakeneye abanyamitahe. Mbega bigenda gute? Ni application nshasha ije inyuma ya TikTok, kuko TikTok twarigeze kumva baduhamagara badutumira ngo dushire mitahe muri TikTok, ariko urwaruka n'abandi bantu ntibigeze bavyumva. Tugomba dusubire tubibutse yuko ubu hari Xpaging International, shiramo imitahe ube umu actionnaire, kuko iyo ubaye umu actionnaire vyose abagenda kubiraba baba bariko bakorera wewe, amamega bagura baba bariko bagurira wewe, niwe uheza ukunguka. Mudukundire twongere kubaramutsa hemwe mwebwe mukunda gukurikirana Dunda Entertainment. Mbega Dunda Entertainment woba waragize sabone? Utagize sabone, iyo uguruye kuri Dunda Entertainment TV urabona ahantu hirabura hepfo handitse sabone, uca uyifyondamwo. Umaze kwifyondamwo rijya kurere ryirabura canke risa n'agahama rica rigenda. Ego ni kugira ngo uzohore udukurikirana buri misi yose, kuwa kabiri, kuwa kane, kuwa gatandatu. Rero uno musi tuje ngaha ngo tubabwire iki? Uno musi tuje kubabwira kuvyerekeranye n'imitahe. Imitahe no kuvuga action n'ama action, abari ama action. Mwarigeze kumva Fabrice wa wundi ashaka kubaka isoko nkuru ya Bujumbura? Mwarigeze kumwumva yuko mu bantu yatumiye ngo batange imitahe yabo, yuko umutahe umwe uzoba ari amahera 100,000. Ugomba rero gutanga nk'umuriyoni, urumva ko uba utanze imitahe 10. Utanga imiliyoni 10, urumva yuko uzoba ushizemwo imitahe 100. Uwo mutahe umwe iyo nk'ubu ashaka nk'imitahe y'imiliyoni 100, iyo hageze yuko uhunguka aho hantu baba bagize iyo business, iyo hageze yuko bunguka barakira inyungu bagaca bagabura n'imitahe y'abantu, bagaca babona yuko mu nyungu mwarose ku mutahe runaka uba watanze, baca bagwiza na ya mitahe watanga, bagaca babona inyungu bagomba kuguha.
nuko rero bavuga gushira umutahe mu kintu. Mu ma microfinance canke mu mabanke naho nyene bigenda uko nyene, mu makoperative azoba mu makopeke gutyo bigenda uko nyene. Mu mutahe w'inzu, abashoye umutahe mu nzu barakira inyungu y'ico kintu, hanyuma bakaca bakigabura mwo imitahe uko wungutse. Nk'ubu bafashe yuko wewe uzoronka 5% y'inyungu izoba ibonetse muri ivyo bintu, kuba ari uko nyene biba bivanye n'umutahe ugomba gutanga. Uno musi tugarutse mu mitahe iri internationale nk'izi za YouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook n'izindi na Instagram n'ibindi, ubu hongeyemwo iyindi application. Iyo application reka ndababwire yuko iyo application yashitse mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyo application nayo yitwa Xpaging International. Iyo Xpaging International iyo ugiye kuri Google urayironka, ariko iyo ugomba kuyitereshaja ngo ize muri telefone yawe ugenda kuri Play Store ukabandika Xpaging International, hanyuma ugaca uyitereshaja. Umaze kuyitereshaja uraheza ukayikoresha bisanzwe nka Facebook, ukayikoresha nka TikTok, ukandikira abantu nyene nka YouTube, ukaraba amasanamu, ukandikira abantu nka WhatsApp, ukayikoresha. Ico gihe uba witwa umuyuza. Kuba umuyuza rero ni ikintu nobasigurira umwanya munini cane. Ibi vyose dukoresha WhatsApp, Facebook, TikTok, kurya kuntu tubikoresha canke Google, turabayuza, turabakoresha ico kintu ata nyungu turindiriye kuronkamwo. Mugabo inyuma y'iyo application ya WhatsApp turiko turakoresha, hariho abantu bayishoyemwo umutahe, aribo amamegugura canke umwanya umara kuri YouTube, canke umwanya umara kuri Facebook, canke umwanya umara kuri TikTok, bobo benevyo baba bariko barunguka. Nibi rero twashaka kubabwira, na Xpaging International iriko irarondera abazoba bayigaba, abazoba bashoyemwo imitahe kugira ngo ishobore gukora. Iki gihe mu Burundi, igihe TikTok yaza, abantu benshi bibaza ko ari ibindi bintu ngo nibiza kuneka abanyafrika gutyo, mugabo urabona ko vyarangiye bayikunze. TikTok ikundwa n'ugwaruka ahanini kugira ngo bakureko amavideo canke bashireko amavideo yo kwinezereza. Bakatubwira ko TikTok ihemba uyikoresheje mu gihe yagize aba followers benshi bamuraba, yuko TikTok iguhemba. Heshi irahemba, ariko bivanye na eligibility tuba dufise hano mu Burundi nk'akarorero, uzosanga ari abantu bake bakubwira ko TikTok ibahemba. Uzosanga ari abantu bake bavuga ko Facebook ibahemba. Uzosanga ari abantu bake bavuga ko Instagram ibahemba, canke iyi bita LinkedIn, canke iyi bita X. Uzi impamvu abantu babihemberwa ni barya abantu bashoyemwo imitahe, kuko uko wuguruye kuri Facebook wewe uriko urayikoresha witwa umuyusers, umuntu ariko arakoresha gusa usororera ijisho ugirane. Mugabo ababiri inyuma ni babandi bitwa aba actionnaire bashoyemwo umutahe kugira ngo wewe ushobore kuzuyibona muri telefone yawe ukayiteresharija ikagusamaza. Abantu benshi rero barasamazwa na TikTok. Bene TikTok bakaba bariko birira amafaranga, natwe tukaba turiko turayahomba. Rero turatumiriye abantu benshi
kuza muri application nshasha yitwa Xpaging International. Muri kuvyumva, iyo Xpaging International ifise origine muri Malaysia nk'uko TikTok ifise origine mu Bushinwa. Rero uko nikora irakeneye abanyamitahe. Umutahe rero wo kuri Xpaging International ntabwo ari muremure. Oya, ntabwo ari muremure kuko muri rusange umutahe wa Xpaging International ugomba kwinjira n'umutahe ungana n'umuriyoni 1,26,000. Iyo ugomba gushiramo imitahe myinshi naho urashobora kwinjira kuco bita package y'imiliyoni 5,130 by'amarundi. Iyo ugomba kuba washizemo umutahe muremure cyane umwe bita master, uwo ni 10,10,300. Ariko umutahe uwo ari we wese mutoye w'amarundi ni 1,1,26,000. Ikaze rero mutaracegwa, niwashika tuzogusigurira n'ibindi vyiza vy'ingene ushobora guhamagara n'abandi bantu. Iyo ugamburutse ukagamburuka neza ugashikiriza inkuru ukayiha mugenzi wawe nawe akaza kinjira muri Xpaging International, baraguha agashiruka bute ariko bita bonus. Rero ntimucegwe kuko application iri international mu makontina yose uko ari 5 nimba atari 6 muzoyisangayo. Rero benshi ntibarayimenya, yimenye nawe ntucegwe. Rero Xpaging International murazi ko TikTok yigeze guhamagara abantu nimushire imitahe muri TikTok. Rero bamaze kuronka igitigiri cabo bashaka baciye bugara baravuga bati abactionnaire barakwiye. Ego rero ushobora kuba umuyuza ujya ikoresha telefona cyangwa ugirane, ariko urashobora no kuba umwagictionnaire. Tubashimire mwese mwadukurikiranye, mwari kumwe na Ndikuriyo Merance kuva muri Dunda Entertainment gushika kuri mwebwe mwese mudukurikirana kuri YouTube. Ego Imana ikomeze ibahezagire. Ciao ciao.